Nikaze inshuti mukunzi biganiro bicano kuri Ndonde TV nkunda ndagwe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho hereye muri kano kanyuru kurikirana no sana mu ryacu nko kusanzwe uriko ribona ikiganiro ni Daily News je nanje akabari ndi warugira urabizi neza yuko ndakuzane amwe makuru abari karavugwa hirya hagiye hatandukanye warashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu cyo gugenekerezo rya 14 warashoboye kumenya ivyo ariko biravugwa ku mpande zitandukanye mara turi kwigerekerezo rya 15 ukwezi kwa Kigarama umwaka w'2022 abona yuko turiko turasozera uno mwaka nkuko rero nabikwama namana ndabikwibutsa canke namanda bikubwira ni byiza yuko ucukora ijambo subscribe niba utararikora ukaca urikora yamara ukacufyonda hariye kugakengeri kugira ngo uzaronka notification z'ibiganiro byose bica hano y'aba development entertainment sport n'ibindi bige bitandukanye urabizi neza yuko atabari jeje nyene Allen hano kuri Indonde TV yamara hari nabandi bagushikiriza ivyo biganiro bige bitandukanye ni neza yuko woca ushira ko commentaire like ukatubwira kwako ni mu bikora icyo wakunze ndetse ukanatubwira naho herereye uri kurikirana ikiganiro cyacu nikaze kandi Nuko nabikubwiye amakuru yacu yo kuno wa 15 Kigarama urabona neza yuko cyatuyohera ngaho ku muririmbyi Drama T ubona yuko ariko arakora neza cyane inyuma y'indirimbo yiwe madamu yakoze aho ubona yuko ari indirimbo yakoze ubwa mbere ava muri Bantu Boy cyangwa umuryango wa Bantu Boy ndetse uwo munsi nyene akaba ari yo munsi yacashobora kushikiriza abasanzwe bamukurikirana yuko atagikorana n'uwo muryango yamara agashima kuko ngo yaronse ibakwe ryo kuba hafi y'umwe mu bantu canke umulegende yakuze yiwemera canke yubaha akurikirana ari we Big Vizo ngo ryari kubana nawe no gukorana nawe ngo Drama T rero mwakino gihe biboneka yuko ariko arakora yamarango atari cyane ahubwo ariko akora neza mbega ngo handitse gute Drama T abandanya gutangaza abandi baririmbyi ku ndirimbo yiwe madamu cyo kimwe n'abasanzwe bakurikirana ibikorwa vyiwe navyo akaba ari ukuntu iyo ndirimbo mu minsi mike gusa ibandanya iduza igitigiri cy'abayikurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube aho inyuma y'iminsi mike imaze kurabwa n'abantu bashika ku miliyoni 3 ubu ikaba imaze kurenza ko abarenga ibihumbi 38 ndiko ndavuga muri kano kanya ndiko ndagusomera ano makuru muribuka ko ariyo ndirimbo yabaye iya mbere amaze kuva mu muryango wa Bantu Boy ari nawo munsi yashira ahabona ko atakiriko arakorana n'uwo muryango nyene usanzwe urongowe no muririmbyi Big Vizo urabizi neza yuko indirimbo Madame arimwe mu ndirimbo yakunzwe cyane arimwe mu ndirimbo na kino gihe ubona yuko ikunzwe n'abagiye batandukanye yaba mu gisigara cya Bujumbura ndetse no hanze y'igihugu ku basanzwe bakurikirana umuziki w'u Burundi mbega commentaire ziriko ziravugwa kuri iyo ndirimbo inyuma yuko iriko irarabwa n'abantu benshi zimeze gute biciye ku mbuga ngurukana umenye biciye hagiye hatandukanye biciye no ku masamirizi benshi baravuga bati umuririmbyi w'umurundi yakoze indirimbo ikaba hit song agize imana ikaba na best hoho biba vyunyutse kuko ngo dusubira kubona igikorwa ciwe inyuma y'igihe kirekire aho tuba tugize ibakwe ntituyibone inyuma y'umwaka ngo Drama T yarakwiye kuraba neza yuko indirimbo Madame iriko irabikora neza cyane hama akadusukamwo iyindi ndirimbo yamara nka kwibutsa neza yuko Drama T naho ariko aravuga ivyo yaheruka gusohora canke gukora guhabwa featuring ari kumwe no muririmbyi Isimbidi mu gihugu cy'u Rwanda bakoze indirimbo X Love ubona yuko iri ku rubuga rw'uwo muririmbyi kazi nyene binavugwa ko cyari cyatumye Drama T yerekeza mu gisagara cya Kigali mu gihugu cy'u Rwanda kwari gukorana indirimbo n'uwo muririmbyi kazi aho ubona yuko bakoze imwe mu ndirimbo yamara uko byagenze kose ntabwo irashobora gushikira indirimbo Madame koko indirimbo Madame nimwe mu ndirimbo zigikunzwe cyane hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse unavuze yuko ari imwe mu ndirimbo bana yuko igiteruye akambere utoba ubeshi yamara hakaba hari izindi ndirimbo ziriko zirasohoka nayo Drama T agasabwa n'abakurikirana ibikorwa byo canka abakunzi biwe canka begereye igisata c'imyidagaduro yuko uwo muririmbyi atokangwa nuko indirimbo Madame iriko iragenda cyane ahubwo yoraba akaca asukamwo ikindi gikorwa mbega nawe niko uri kurayibona iyo nimwe mu makuru ariko aravugwa hariya kwa Drama T Baby Killer canke your favorite inkuru yo kikurikira ni hariya kwa Alvin Smith la vache original canke frimaire aho ubona yuko yagize icashikirije inyuma y'amajambo yarariko aravugwa ahagiye hatandukanye iki nico Alvin Smith yashikirije kubiriko biravugwa cyane mu gisata c'imyidagaduro mu bihugu byombi bibiri Uburundi n'u Rwanda nagashavu kenshi Smith yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati notez bien abantu mushaka kuzana icuka kibi muri industry musicale y'u Burundi n'u Rwanda menya neza ko mushaka kutugirira nabi twebwe
abaririmbyi ku mpande zose wari umwanya mwiza wo gukorana twese uko ari bihugu bibiri rero abantu muri ko mubishiramo amajambo ni uguhagarika je sindi kumwe namwe urabona neza yuko Alvin Smith we atemeza n'abariko barashaka gutyoza canke kuvuga ngo Uburundi n'u Rwanda uko kuntu bariko barakorana haba harimwo ukuntu bagomba kuzana amatiku canke ngo ukudashigikirana byihariye kuko bamwe bagiye baravuga ngo Uburundi biraboneka neza ariko bakira abaririmbyi benshi b'u Rwanda yamara bamwe bakaca bagira bati natwe ntitwirengagize ko abaririmbyi b'abarundi bariko barerekeza ngaho mu gisagara ca Kigali kugira ngo bakore indirimbo yamara bakagira bati nubwo biruko twebwe ntibaza gukora gusa abenshi baraje gukora harababigize ibanga bagasona indirimbo zabo ngo kabona ko bazikora i Bujumbura yamara no mu biteramo urona yuko twebwe bagifashwe neza gusumba uko twebwe bo bafashwe neza hariya ikibazo kica kihaba ni mbega mu Burundi by'ukuri ho batamuziki uryoshe uhari bashobora kuja guperforminga mu gisagara ca Kigali ko tuzi neza hari indirimbo zimwe ngo zigiye zikartona ngaho mu gisagara ca Kigali nyene mu gihugu cy'u Rwanda abandi bakagira bati nimba zitaryoshe by'ukuri aho baba ariko barishora ku ruhande rukurikira ni gute hashobora kubaho amakolabo abanyarwanda bakarondera abarundi kuko twebwe turemeza yuko Uburundi n'u Rwanda ngo bifise canke ari bihugu bibiri muri East Africa byihariye ko muziki mwiza cyo kimwe nkaho bariko baravuga yuko u Rwanda mwa kino gihe ruriko revoliwa cyane ukabona kandi yuko biri muri generation shasha nkuko biriko birakogwa na generation y'uno munsi hano mu gisagara ca Bujumbura mbega byifashe gute ariko nawe inyuma yo kwandika ivyo bamwe n'abandi bakaba bagiye baratanga ivyiyumviro vyabo Alvin Smith inyuma yuko yanditse yuko adashigikiye abariko barazana ayo matiko canke atari kumwe nabo bamwishuye biciye hano kuri Twitter banditse bagira bati nkuno John Bertrand yanditse agira ati bosi umaze gukorayo ibiteramo bingahe aho hakujya ntabwo banse abamizisiye banse ibikorwa bikogwa na bene wacu bajejwe guteza imbere abamizisiye gukosora ikitagenda si bibi nabo nkibi barabikoze hariya iwabo kandi bararonse umusaruro uribuka neza yuko hagera avuga amajambo ko u Rwanda canke mu gisata c'imyidagaduro mu Rwanda bahagaritse kuvuza cyane indirimbo z'abarundi canke indirimbo ndundi ukabona neza yuko ngo ari bimwe mu bintu byatumye habaho impinduka ku muziki wabo abene igihugu baho batangura gukunda no gushigikira abaririmbyi babo n'indirimbo zikorerwa iwabo ariko siwe wenyene ariko nuno honorable Kelvin Zehot yashize ko icyumviro cyo mu kwishura Alvin Smith aho yagize ati frère inshuti yanje urazi neza ko jewe ntakunda gukomanta ku mapost ariko reka ndakubwira abo banyarwanda mwisemba ko sabantu beza wari gupfuma wihorera hao jama ni wanafiki sana fanya kazi nao ila usiwafanye marafiki #freedom of speech urumva neza yuko we adashigikiye icyumviro Alvin Smith yashikirije aho yagize ati wari gutuma wihorera ngo kuko sabantu beza wanafiki iyo bavuze wanafiki ni nk'akarorero je nkuko ndacumva ni umuntu peut-être ashobora gukora ikintu yikwegera ko mugabo akakwereka ko muri kumwe mukundanye byaragiye biravugwa agiye atandukanye urabizi neza yuko na DJ Paul ari umwe mu bantu bazanye abaririmbyi yagiye batandukanye kuva mu Buganda mbere yaragira zane Medi aho byaca bihomba bivanye n'imvo tutamenye izarizo koko Medi yari gukorana igiteramo ari kumwe na Sadbi n'abandi baririmbyi batandukanye ngaho kwibarabara rya Boulevard usanzwe ubizi neza yuko DJ Paul ari umwe mu bantu babitunganya yaragize ati kuki indirimbo z'abarundi twebwe abanyarwanda batazi postinga muga mwebwe mukabandanya mu posta gwanyo biraboneka neza yuko hari imyidogo yuko abarundi baba badasohoka gukora ibiteramo mu gisagara ca Kigali ariko twarigiye turabona abaririmbyi benshi bagenda gukora hiyo mbega by'ukuri nibo badafise management zipanze neza kugira ngo baje gukora ibiteramo mbega hoho aba promoters bategura ibiteramo mu gihugu cy'u Rwanda bo baba badakurikirana indirimbo z'abarundi canke barabona yuko batumye ko abaririmbyi b'abarundi bohomba canke ni muri yamvo nyene bavuga yuko igikorwa cyuko bagomba kuzibira umuziki w'urundi canke kuzitira ntibasubire kubinjirana canke indirimbo z'abarundi ntizisubire kubinjirana neza mu Rwanda nico coba kiriko kirakora mbega nawe muri commentaire uvyiyumvira gute ubucuti by'ukuri bwari bukwiye atawanja wanguha atano wikwegerako ushobora kwibaza mbega ivyo vyabaye habaye iki canke Alvin Smith yavuze ayo majambo havuzwe iki bikaba vyabaye inyuma yaho umwe mu basanzwe bakomeye banarambiye mu gisata c'imyidagaduro ari we Simbizi wa Semavumba yaramaze iminsi ariko arandika ibigiye bitandukanye inyuma yaho bamwe n'abandi bagiye baramutahura ugutandukanye yahavuye asubira kwandika aho yagize ati hari ku rubuga asanzwe akoresha
Semavumba ariwe Simbizi yanditse agira ati sinanse ko bazana abanyamahanga ariko babazane babanje guha iteka umusangwa umushitsi muhe amamiliyoni n'umusangwa umuhe amamiliyoni kuko umusangwa ndazi ko mumufata uko kuko audio video barabibaterera bivanye n'ubukene babayemwo bapfa gutora ayo ayaje yose mugabo mukibaha intica ntikize bibaye ngombwa n'uruhusha rwo kubitegura tuzosaba barubime #umunyoni uranumva neza yuko ico Simbizi wa Semavumba ariko aravuga yemeza neza yuko atifuza yuko uko kwankana canke izo nzankano zisubira kuhaba ahubwo ngo bafate muri rusangi kandi ngo ntariko avuga uruhande rumwe rw'abanyarwanda ahubwo we ariko avuga ku mpande zose nkuko yagira bivuga kuri Timaya na Brarudi aho muri Friends of Amstel bashoboye kuzana Timaya bamwe bagakoma indoro bakavuga bati Timaya no muririmbye amaze imyaka myinshi ata hit song afise atariko aranaboneka hariya mu gihugu iwabo none gute aza kuyora amamiliyoni menshi cyane mu gihe abarundi bahawe intica ntikizo by'ukuri wewe uri kumwe na Simbizi wa Semavumba bose bari bakwiye guhabwa agaciro kangana canke by'ukuri hakwiye kuzitigwa canke dukwiye gukorana kwa kunina bibwira atawanja wanguha. Naho bimeze uko ku rundi ruhande bikorwa birabandanya aho muririmbyi El Pro yaje n'indirimbo yiwe yise ndi mw'ishusho mushobora gusanga ku rubuga rwiwe rwa YouTube mukamushigikira narijya asanzwe ari umwe mu baririmbyi bakora neza yaba mu nyandiko yaba no mu midiho ikunzwe cyane nko mu ndirimbo zikunzwe n'abagiye batandukanye utibagiye abana. El Pro n'umwe mu baririmbyi ubona yuko bagiye barahabwa amahirwe mu kino gihe abona yuko yashoboye kugira amahirwe naho atari menshi cyane akaronka akanya ko guperforminga ku stage agiye atandukanye. El Pro mwaramumenye mu ndirimbo nyinshi cyane ushobora ko twandikira hano muri commentaire niyihe ndirimbo wakundiye El Pro niyihe ndirimbo yaguhimbaye kuva kwa El Pro urabizi neza yuko twebwe mu gushigikira dufata indirimbo tukayishira hano link niyo ndiko ndavuga muri commentaire ukabona neza yuko tugomba kugira ngo wewe uri kuraraba kino kiganiro uhejeje no gushira ko commentaire kuko ari byo ndakwifuriza ucushira ko nino link kugira ngo ucusimbira mu ndirimbo uyirabe ukomante hariya utubwire ati mvuye hano mu kiganiro Daily News nje kuraba ino ndirimbo biciye kuri naka ariko nimba ari wamaze kugira amahirwe yo kuyibona tugira ko ukomanta utubwire ingene byifashe ku ruhande rwo muririmbyi yamara si El Pro gusa kuko no muririmbyi Maili Daki canke kuva hariya muri The Key House aramenyesha yuko kwigerekerezo rya 16 agiye kuca duha indirimbo yiwe mamaze imisi mubona #ya ndi motive ariko benshi bakaba batigeze bamenya ngo byifashe gute yamara urabizi neza ko #zo no muririmbyi kazi nyinshi usanga ari indirimbo shasha igiye kuza yamara biravugwa neza yuko hari ibindi bikorwa biriko biratunganywa hariya muri The Key House kaba tutazi neza ngo byoba bimeze gute yamara nkuko mubizi neza mu kiganiro Daily News turabazanira inkuru itagira ivumbi dutohoje kugira ngo tukuzanire umuco yamara ibiba biriko birakekwa tukabaza umuririmbyi ubwiwe ingene byifashe nkundira jewe tuze duhure kugira ngo ndakumenyeshe ibiriko birategurwa kugo ruhande nkuko bimeze nabikubwiye ku ruhande rundi ibikorwa biriko birakorwa umuririmbyi Bizimana Bobakari Karumsat B amaze imisi nawe ari karaboneka hariya muri Arena Club abona yuko imyimenyerezo ayirembeje cyane ari karakora music live bimwe mu bintu bitangaje cyane ubona yuko ubwo twaganira yavuze ati umuziki uri kurahindura ishusho nararonse experience zigiye zitandukanye biciye muri Friends of Amstel ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye guhagara kuri stage imwe na Maili umwe mu baririmbyi bameze neza guhagara kuri stage imwe na Vishu Love tugakorana experience nk'igiye gukora music live ndetse na Vishu Love mu nyuma akiyongeramwo hama tukaza guhura na Araflo nawe mu bantu bameze neza cyane umura yuko ubucuti bwabo nkuko byari byavuzwe mu kiganiro Indundi hico yuko abo baririmbyi bompi babiri batakiyaga bivanye nuko hari bikorwa bari gukorana mu nyuma ntibahuriza ku kintu kimwe canke ntibasura kubonana yamara urabona yuko ico gikorwa cyabahuje kandi ukona neza yuko Sadbi yijukiye music live nkakwibutsa yuko kwigenekerezo rya 16 inyuma ya press conference izoba ku gihe cy'isaha 4 Sadbi ku mugoroba afise Hello Africa listening party izobera Kiriri Garden mbega nawe niho uzoburi narijya umuziki w'ikibiri hariwe music live ariwo tuzoba turiko turumviriza kuva kwa Sadbi mbega byifashe gutereka ndagusaba yuko Imana yoca igutiza amagara n'amafaranga byose mu mahoro nkakwifuriza noheli nziza n'umwaka mushasha tugiye gutangura muhire uzukubera umwaka w'ibikorwa vyiza amafaranga amagara n'amahoro bize bibe ibikuranga umutima runtu wo gukunda abandi ize kibe ikimenyetso cawe je nitwa Ndwarugira ine Ndundi TV ikiganiro yari Daily News.